Imana ishimwe. Nindazi commandement ya mbere, ibwirizwa ya mbere. Yesu aramwaje ati nirihe bwirizwa rikomeye canke rya mbere canke riruta? Ibwirizwa riruta ni mabwirizwa. Indariza aho riri. Piyo turarira aho ryanditse. Matayo 22:36-38. Matthieu 22 verset 36 à 38. Mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe n'irihe? Aramwishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Ha. Nabyumvise? Imitima yanyu mu Gifaransa bavuga gute? Tout ton cœur, umutima wawe wose, umushaha, tout ton âme. Yavuze umushaha canke âme, nuvuga yuko n'ama emotion arimwo, ubwenge burimwo, ukuntu wiyumvira byose birimwo, ubwenge bwawe, ibigumbagumba byawe byose ngo bikundishe Imana. 37. Ngo n'ivyiyumviro byawe na toute ta pensée. Haleluya. Mane majambo isigura iki? Bisigura yuko Imana ikwiye kuba nimero ya mbere mu mutima wawe. Amen. Tukaturaba inyigisho ikomeye, turabe aho tugwaye kugira tuvugwe. Intumbero y'ijambo y'Imana no kugira tuvugwe. Imana ishimwe. Arantu dasoma muri Kuvayo 20:2-5, Exode chapitre 20 verset 2 à 5. Akaravuga amakomandoma y'Imana, ariko ahantu ya kabiri bavuga ngo nupfukame imbere y'igigoma kandi ntuwisenge. Aho murahandika gusa. Ariko aranashaka some muri Yesaya 42:8. Naza kuraba ahantu ko ndabatwara hariho. Esaïe 42 verset 8. Sinyarutse. Jewe nduhoraho, iryo ni ryo zina ryanje. Jewe nduhoraho, iryo ni ryo zina ryanje. Icyubahiro canje sinzogiha uwundi. Icyubahiro canje nta wundi tuzogisangira. Nishimwe ryanje sinzoriha ibigirwamana vy'ibibazano. Sinzoba ibigirwamana, sinzobiha ishimwe. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Kweriki turavyamo nababwira mu Kuvayo 20, Exode 20, bavuga ngo Imana yacu ni Imana idafuha. Ifuha. Imana irafuha. Aha, ni Imana ifuha. Nikuvuga yuko Imana nishaka yuko aferabwire ibisa n'ibigoye gatoya. Nikuvuga yuko ivyumviro byawe ishaka yuko mu vyumviro byawe Imana iba nimero ya mbere. Mu vyifuzo byawe, mu migambi yawe, mu programe yawe, muri agenda yawe, Imana yamari nimero 1. Nico gituma n'amasemera kuwa gatatu ngo kirazira kuva mu rugo udasenze. Wanze utegura umunsi ushe mu maboko y'Imana. Igenda bitahura nagize discipline. Nagize discipline avuga ni ubu rero sizosubira kubanza gukonsulta ama message n'amaze kuvugana nawe. Uvyusa mu gitondo hari ingwara yateye yo kuvyuka na gutya na telefone. Ukuboko kuraza telefone ahiri. Tango kura message. Hari umuntu yambwiye ngo yaciye ayifata ayishira muri cuisine. Yagiye gura alarme isanzwe kugira imuvyure. Ariko telefone ayishira mu gikoni. Kugira arinde ajyayo azoyaje gusenga. Iyo ni ingwara uvyuka ushaka kuraba amakuru. Harigiye hari amakuru ashushe ukabanza gushaka kuraba amakuru aho bigeze. Hariho dossier itarahera. Hariho groupe urimwo bakubwira ibi. Ushaka kwanza kumviriza. Hariho umuntu wabwiye proposition. Ushaka kuraba ko atarishura. Mani majambo, ushaka kwanza gutunganya ibintu bindi bidudubiza muri wewe. Mu bigumbagumba byawe, mu ma emotion yawe. Ibintu by'agaciro. Ko bataragira appel d'offre, ko cyangwa batarishura, itikete wanditse. Hari ibintu bimwe ushaka kwanza kuraba. Naciye mvuga ni ndakwire exercise iragoye. Nabwira agoye.
wamenyereye kuvyuka ufata gutyo uraba ama message ukacanza kureba ama message ukanza kuvugana na ndiho ukaza kureba message inyuma bacho bisigura Imana ibona yuko wayihaye agaciro gusumba ibyo bintu bindi kurara uvuga utereka banze ngende fata icyayi manze mpeze vyose noge hanyuma turaraba beburazi yuko Imana ifuha iyo yama ari nimero ya kabiri cyangwa ya gatatu cyangwa ya nyuma Imana ifuha muri byose nimba hari amafaranga uronka ukavuga ati kabwira Imana ati banze urindire banze ndihe inzu hama ndihe abakozi ndihe minerval ngire stock yo munsi sivyo hama ndawe kirato cyaheze ndakigure ndabibibuze byose hanyuma nihagira udusigara ndazakura benshi rero nuko bakora Imana yamiza kuri nimero ya nyuma kuri liste y'ivyo ukora byose sivyo nicyo gituma benshi bavuga ati Mana wabonye ko byanse n'ivyo wanje byananiye ivyo hano bikora gute cyase kwereka yuko Imana nta explication shaka yuko iza ubwa mbere muri vyose mu migambi yose ugira nimero 1 indiho programme zose ugira umwaka ugira utangure wiyumvira inyungu za mbere z'Imana izaho zizi inyuma haleluya ikintu cyose ndaza kubereka ikintu cyose gitwaye agaciro gose wanaje umenya kumbure ikintu uhaye agaciro gusumba ndiho umenye ko wamushize muri position yo gufuha haleluya aha kora ikintu gitwaye agaciro no ya je Imana ni ya mbere ni ya mbere ariko raraba neza mu bintu byawe mu buzima bwawe uzosanga ari ikintu gitwara ubwenge bwawe gitwara umwanya wawe gitwara ingufu zawe gusumba ukurondera Imana uyiza ko gusa kugira uronke imigisha ukaza gusenga kugira iguhezagire yishure ivyo ubuze ariko umutima wawe nta kibanza kinini ufise nitusuye kuza ku Mana kugira iduhe ibintu tuze ku Mana ko dushaka Imana ivyagire mutima wacu ndashaka kwereka yuko mu mutima wawe twese turafite imitima ngaha mu mutima wawe hari intebe yagenewe ndiho irahari umuntu wese yabuwizera n'utizera muri we hari ikibanza c'Imana mu mutima wiwe nicyo gituma dutandukanye n'ibikoko ibikoko birafise umubiri sivyo ibikoko birafise ama emotion ibikoko birafise umushaha birafise ame ibikoko biriyumvira hari ibikoko bisubwenge cyane gusumba ibindi sivyo ibikoko biripfuza maribubizi ibikoko birashavura ibikoko biranezerwa ariko ibikoko nibifise impwemu cyangwa umwuka muri iyo mpwemu yawe rero niho ni mu mutima wawe muri iyo mpwemu yawe muri uwo mwuka wawe hari ikibanza kirimo intebe iyo ntebe yagenewe nde Imana yaremye isi n'ijuru nicyo gituma uzosanga abantu bose aho bari muri Aziya muri Afrika kera Yesu taraza atane ubutumwa buraza ahantu hose barafise ikintu bafukamira abantu bose baradora genda muri Tibe genda hehe batazi Yesu barafukama bamwe basenga amabuye abandi basenga inka hari umuntu yambwiye yagiye mu Buhindi inka ijabutse imiduga yose igahagarara ambuteyage hari inka ikwirajabuka wihenze ukayigonga ucupfa kuko uzaba wicaye ngo sekuruza waho bafite ibintu bizera cyangwa bagasenga ikindi kigwamana basenga ukwezi ariko umuntu wese arafite gituma asenga ni kubera iki umuntu wese asenga kubera hari intebe muri we sivyo rero iyo ntebe ngena bereke ngene ushobora gusanga iricaye ko uwundi muntu amen hari umurongo ukomeye cyane shaka mu wandike ndaza kubasubizamwe mu ufate ku mutwe imigani 23 igice cya 4 Proverbe 4 verset 23 uyu ni umwe mu mirongo prefere yiwanje Proverbe 4 imigani igice cya 4 uve ngaha wawe ufashe ku mutwe
cya 4 murongo wa 23. Proverbe 4 verset 23. rinda umutima wawe Rinda kurusha rinda no ngo cunga uzigame, sivyo? Uzigame umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose. Umbiriza, uzigame cyangwa protege, urinde umutima wawe gusumba ko urinde iki? Bemwe n'ubushakira ikintu cyose. Nimba hari ikintu uproteja mu buzima bwawe, nimba ufise konte muri banke kauzi kode wenyene, uraproteja iyo konte ni soke, sivyo? Nimba ufise amafaranga muri coffre fort, urayarinda, urayaproteja. Nimba ufise imodoka, urayiproteja. Nimba ufise umwana, uramucunga, uramurinda agira amagara meza akure. Icyo ufise cyose, amatongo urayaproteja, titre de propriété urayizigama, sivyo? Ikintu cyose gisa agaciro ku buzima bwawe urakirinda. Ariko ijambo ry'Imana tuvuye gute? Ibyo vyose urinde umutima wawe gusumba. Uguti gusumba. Kubera gusumba ibindi byose. Kubera iki? Pio, rangize tumbi gituma uwo murongo nyene. Kubera iki? Kuko ariho ubugingo bududubiriza. De lui viennent les sources de la vie. Hallelujah. Ngo hariho mu mutima wawe, mu mutima wawe niho hari isoko y'ubuzima. Ubuzima bwawe bwose bagaze ngaho. Nubwo yuko Satani agutwaye umutima wawe yagutwaye. Uwushije umutima wawe, uwushije ikintu cyose, ibintu byose ubukeneye. Ivyo ukeneye byose, ikintu cyambere kwiye kuzigama n'umutima wawe. Kubera iki? Kubera mu mutima wawe hari intebe iriyo. Iyo ntebe yawe rero, icyo nshaka kubigisha uno munsi, nugucunga ntihagire uwundi ahicara. Mwavyumvise? Ntihagire uwicara mu ntebe yandiho iri mutima wawe. Imana ishaka kuganza mu mutima wawe. Imana ishaka kuba umwami wawe n'umukiza wawe. Imana ishaka kuba alfa na omega. Imana ishaka kugira ijambo rya nyuma. Abari itegeka muri byose. Imana ishaka gutwara ubwenge bwawe. Ishaka gutwara ivyiyumviro byawe. Ishaka ko inkomezi zawe zose atahandi urondera source atari Imana. Nandi ushaka kuzera, ushaka kuvuga uti aho nzeye uraro n'uburamuko. Nahandi, naho nyene gusa. Ariko nimba ari ikindi kintu ukontako, nimba ari ikindi kintu kigutwara umwanya gusumba umwanya wohaye ndiho, nimba ari ikindi kintu cyatwaye ubwenge bwawe, uvyuka wiyumvira ahantu hose, icyo kintu cicaye mu ntebe ya ndiho. Nabwiye abo twari kumwe muri crypto ya mbere, nabwiye nti inyigisho y'ino munsi niyo kutumenagura, niyo kudushira hasi, siyo gushusha gusa, niyo kudushira hasi kugira Imana iduge izamuke mu buzima bwacu. Haleluya. Hari rero muri iyo ntebe y'Imana hari ikintu kihari. Ndashaka kubabwira sinzi kiri mu mutima wawe. Hari Imana iri mu mutima wawe. Mvuze Imana kenshi abantu bavuze ibigirwamana babona ko turavuga ibistatu, sivyo? Ibistatu abantu bafatanye bagafukamira, ariko ndabereka uno munsi mu Bibiliya yuko iyo bavuze ibigirwamana si ibistatu gusa. Mushaka mu byandike idole, ikigirwamana ni iki? Ikigirwamana biblikima pala, ikigirwamana ni ikintu cyose kigiye mu kibanza c'Imana. Nta kindi. Bisubiremo. Ikigirwamana ni ikintu kigiye ku kibanza c'Imana. Mu buzima bwawe sinzi ikintu cyafashe ikibanza c'Imana. Harashobora kuba ari inzu. Hari abantu inzu ni ikigirwamana kuri bo. Kubera iyo nzu yatwaye ubwenge bwabo. Arashobora kuyumvira inzu kuva kuwa mbere gushika dimanche. Ukwezi kose kwahera, umwaka wose kwahera. Nta kindi mu buzima bwiwe abona atari inzu. N'amajana yose ni inzu. Ariko araganira n'inzu, nta kindi. Cyangwa umuduga. Ari umugenzi w'umunyamerika yagoye ambwira ngo imodoka yiwe ngo ni umubebe wiwe. My baby. Akagenda mwidisha akawuraba. Agasura akawuraba, akamawufotora. Akawegera, akawoza indani, akagurima produit yose ngira usige. Akantu kose kabaye umutima urahagaze. Imana yiwe. Kweri Imana Imana yiwe. Ntayifukamira. Ariko agaciro ahaye Imana. Ushize ku munzani n'agaciro ahaye Imana. Ntabihuriye. Kweri Imana ari agiye tanasenga.
cyangwa agasenga yidodomba cyangwa akabivamwo cyangwa akavuga gusa asaba ibyo Imana imuha, ariko ntafata umwanya hamwe n'Imana yiwe. Nagana bereke yuko ikintu cyose gutwara ubwenge sivyo, sinavuga ibintu bifatitse gusa. Harashobora kuba ingabire, irashobora kuba Imana ishaka kwicara mu ntebe y'Imana. Don impano, iyo mpano yawe irashobora kuba mu ntebe y'Imana, ukadora impano yawe, ukadora ingabire yawe, ukayigendera, ukayivuga, ugashaka ko bayimenya, ukabyimba, ukagira ubwibone kuri iyo ngabire, ukayigendera yonyene, kuva yuko yamaze kuba mu kibanza c'Imana. Haleluya. N'icyaha kirashobora kuba kicara mu kibanza c'Imana. Ubusambanyi, masturbation, birashobora kwikuboshe, ni kuburyo udashobora kubaho utari kurakora ivyo bintu umunsi wose, imisi yose, umwanya wose. Kwifuza telefone yo murabizi, sinzi kubasigurira. Telefone, WhatsApp yashobora kwicara mu kibanza c'Imana. Sinzofibagira umunsi umwe twagiye ahantu, twagiye muri tourisme muri Israel. Muri Israel hari ahantu wagenda wasanga bakoze hajya nyene Abraham yaba bashafata abantu basa yari mwarabundi baza muga yasa nabo, asa na Abraham, akafite ivyanwa vyucya, kambara nka Abraham, hakaba na Sara wiwe, hakaba n'umukozi wiwe, bakaba mazu nkajya nyene babamwo, amahema kujya nyene. Ugiyeyo uwo kwezi kari Abraham, ushitseyo abadgide barakubwira ati ngaha rero hariya ni mutushite mu nzu kwa Abraham, kugira mu bwenge bwawe wumve ko wagiye kuri Abraham. Ureba ashabwira abaturiste ngo ndaharo rimwe kabiri gatatu muce musemerera Abraham, turasemerera tutona yasohotse n'ivyanyu umengo ni Abraham nyene. Aje umva kujya kuntu batubwira yuko yara bene umugore wiwe barakira neza abantu, asha bameze uko nyene, hospitalite imwe itabaho, bakatwakira batuwa karibu hafi atwoza ibirenge, bagamagara umukozi bagadutekereza, bagatushangaho ushaka iki ukura. Abraham naguhagahengwe ufa guheza kujya akaca kongera umwanya wose kuburyo wumva umengo washize mu nzu kwa Abraham. Kwe Bibiri ivuga ngo barakiriye abantu basanga na marayika, sivyo? Na Sara n'urupfasoni no kumwemera ngo mwami wanje kujya nyene. Hanyuma ikintu cyangoze kore tukutuganiriza uwo Abraham yakora kintu urumva siwe, ariko aduhaganiriza hari kintu yatubariye. Bari iwanyu mumeze gute muri 2019 wewe rero twasubiye mu mwanya wa Abraham, nko twagiye mu darotan. Hama dusigura ngo narumvise ivyanyu ngo birateye ubwo ibintu byanyu. Ngo narumvise yuko ngo mufise akantu kari rectangulaire, ngo akagigomana kari rectangulaire, ngo muraba ngo umunsi wose, ngo kuva mu gitondo ngo mukadora ngo umwanya wose. Akivuga twararabanye ubwo nako avuga telefone. Dona tugira ati kaya kantu kagigomana uguma mukatwaye mu bwenge bwanyu, telefone yatwaye ubwenge bwacu, kandi Satani arayikoresha kugira yiha agaciro bwose kuburyo wumva utashobora kubaho udafite telefone. Bamwe muri mwebwe abashaje bato twebwe tukiyabana nta telefone portable yariho. Ni bande bazi yuko icyo gihe abantu bakundana gushuka no musi? Ni bande babizi? Abavyeyi bacu barakundana. Je ndo wakera nta na televiziyo ariho washaka. Televiziyo yaje namaze gukura. Nkiri umwana muto abavyeyi bacu barakundana kuburyo bagenda kuramukanya bagemuye. N'umusi iracabaho. Muri mu manza gusa. Urashaka kuba n'umuntu utamuzi kibarabara ryaho, umaze imyaka uba ngaho umubona arengana gusa. Ariko ikintu cyitwa telefone cyatwaye ubwenge bw'abana. Jewe ni uvino munsi. None kera abantu babaho gute? Ko umuntu amubwira ngo dore ku ideale umuruga cyo mu telefone utayivize naho cyazengena gute? Cyatse kwereka yuko tutagavye tuzogwa muri uwo mutego w'ibigigoma. Tusanga ubwenge bwacu twawushyize mu bintu tukibaza ngo ni terambere. Ukibaza ni terambere, utakontrole telefone yawe izogukontrola. Ivyo bimenye.
udakontroye ivyo uraba bizogukontrola. Ndabona bwira abantu ni hari amagroupe uteza kuvamwo ukijijwe, sivyo? Afana konde admin nimusi yo gushira mu byo bintu by'ubusambanyi, vayo kwe gumayo. Sijewe nabishizeyo raba telefone none kwe kubiraba, amaso yawe arejejwe, hari ivyo uraba n'ivyo utaraba, sivyo? Na ndabwira ni groupe ivuga ibintu bitakurema, bitakwedifya, bitagukomeza, vayo. Nta kindi nukuvayo, sivyo? Abari kuma Facebook nukumenya aba ivyo bita follow, ukurikira. Sisi mu Kirundi France bita gute? Bagira suivi, mu Cyongereza ngo follow. Ugize follow nuvuga yuko nubwo ari abagenzi entreta satani yatubeshe mu abagenzi. Washagira abagenzi 50,000, 50,000. Abagenzi bahe. Ngo yumvira hagaze hano bwati ngo nkunda emwa like me. I like you. Twaba ibijuju ngo twakundanye rero ntimuzi nanye ngo twakundanye. Umvirize babwire nawe ufite abagenzi 500 kuri Facebook. Nagenda babwire ikintu gikenewe. Abantu 500 udashaka kumubona ibintu agumashira ku bujuju ibintu bitatomoye kurako follow. Nayo gwa mugenzi wawe ntuzosaba ko nijashirako. Mwana wize? Nukugira ufollowinze umuntu nuva yuko ijya azoshirako byose uzobibona. Nasanze ari ibintu bigutesha umwanya. Ugasanga uguma umwanya ngaho urikora ibintu bitagira kimazi kandi bitakwedifya, ahubwo satani arimo umutego wo gusamaza gusa wa distraction. Amen. Rero ndashaka twumve ikintu kimwe. Umutima wawe kuwuzigama nukugira na strategy. Nukumenya kugira selective. Amafilme uraba, harayo uraba nayo taraba. Hari ibintu uraba n'itaraba, hari ama groupe utajamo, hari abagenzi ukwiye gucagagura mukavana. No, ni urabyumva nuvyumva. Twarakuranye. Nubwo mwakuranye, urambwira uti ngo kuri Yesu, ataje kuri Yesu, bye. Zo gusengera. We nawe urakavya. Kuja mu ijuru no gukavya nyene. Ntazo gufina. Sivyo? Nta kubembereza, urahitamwo. Ijambo ry'Imana avuga muri Apocalypse ngo abarakazuyazi. Ugurukuma kuri ndani, kuri hanze, ngo nzogira gute? Nzobanunuza. Nzobagira iki? Nzobaruka, nzobadahwa. Cyo gituma rero hitamwo aho uja. Tugende rero, nako navuga liste y'abashobora kwicara mu ntebe y'Imana. Hari abagenzi bashobora kwicara mu ntebe y'Imana. Hariho umupira, ndabwira umupira, football. Hari umuntu nzi, football sikigomana gusa ahubwo ni Imana. Arakunda Barcelona, FC Barcelona. Kuburyo Barca ikina. Abachora none kuyikuna nibibi umviriza. Barcelona ni aruta ndiho. Yacitse kigoma. Niba ari umunsi ari match ya Barcelona, ubuzima bwawe bwahagarara, madamu wawe nta aje hariya, abana ntiyakwegere, sivyo? Yatsindwa ukaja mu kiriyo panda une semaine ukijijwe. Basa. Umviriza, agaciro uha umupira, n'agaciro uha ndiho, nikiye kiruta ikindi. Umutima urahagarara, bavuze Barcelona. Bavuze Yesu naho kama kawaida. Turamumenyereye no so awundi turamana ari mu mutima. Tawihumuriza. Ari mu mutima. Sadepanya hari mutima. Niba ari ku ntebe fukama rero. Mufukamire mu agaciro. Uri kurasenga Yesu avuga ngo genda mu cyumba wugare. Kugara bisiguriki simaga ngo nje na chambre fise naho wamujyama muri 5. Mutima wa urugara. Amen. Kavuga ati nta handi ugiye ku masengesho, hari abantu bagira amasengesho bakiyugarana bagiye gusengana je ne prier. Bazoma we biza je ndi ku masengesho après nzoza hanyuma. Hamuka zomba abadayisenga. Cha ni muri kongora ndiko nasenga witaba kubera iki? Kweki witaba. Hama telefone sonye. Ariko nigishoka rero. Uriko uraganya n'umukozi w'Imana ibintu by'Imana magiye mu muhemo telefone nge gato akanza karara uyindira kumwitaba mariko murasenga kumbe ko senga ijisho rimwe riko la telefone
afite agaciro. Cyo naho ndababaza ntimbwira uri kumwe n'umukuru w'igihugu wo kwitaba telefone w'inyama n'amaraso wo kwitaba telefone yagwaye audience apana umukuru w'igihugu ubu ministre mushikiranganje ukeneye cyane wabwira ngo nyakuba mushikiranganje nyimerera nitabe gatoya oyivuga ahubwo yo telefone mbabarira sinawe ko yakije ingana izimye kubera iki umuhaye agaciro. Ariko Imana irarindira pause urarindira ndiho rindira hanyuma urumva twari tugeze rero hanyuma amashimwe okay ngamandanye rero sinzi ko numva kimwe n'ababwira ndiko nabereka agaciro uha ubuzima bwa misi yose. Hariho imana nyinshi zicaye ku ntebe y'umutima wawe ariko imana ikomeye cyane igora abantu cyane gukurayo ni imana yitwa pesa amafaranga. Mamo muramuzi idayimoni yo gukundikiye amafaranga iyo rero yaboshe abantu benshi cyane gose. Kanabereka umurongo umwe dusoma Matayo 6:24 Matthieu 6 verset 24 Matthieu 6 verset 24 6:24 hein. Soma. Ntausaba abami babiri canke akorera abami babiri ko yokwanka umwe agakunda uwundi. Umbiza bandanya. Canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Nimushobora gusaba Imana n'itunga. Aha gusaba bakoresheje servir. Itunga vuze mu Gifaransa ngo maman. Sivyo? Maman bavuze maman ni daimoni y'amafaranga cyangwa kuna amafaranga. Ngo rero ngo ushobora gukorera abami babiri. Sinzi ko mumva uremere bwa majambo. Ntushobora gukunda abami babiri. Ntushobora kumvira abami babiri en même temps. Mu mwanya umwe. Amafaranga arashobora kuja mu ntebe yandiho akicara mutima wawe akagutwara ubwenge bwose. Kuburyo abantu bamaze kumva ngo ntaco ngo n'umukate w'umwana baba ngo umukate w'umwana. Ikintu cyose niko bya n'ubuzima ndiko ndondera ubuzima. Abakizo abava ngo niko ndondera ubuzima. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimukore. Sivyo? Nimukore mujise n'ibikorwa n'ivyamwa by'amaboko yanyu. Sivyo? Ariko ikintu mukwiye kumera no gukora amafaranga ntafata ikibanza c'Imana mu mutima wawe. Cyo gituma amafaranga abantu baricana. Amafaranga yaraguze umwana w'Imana Yuda kwera amafaranga. Ariko Yesu avuze ikintu gikomeye ngasi ngo mwavyumvise. Ngo ntushobora gukunda abami babiri. Ntushobora gukunda Imana kandi ugakunda amafaranga. Abantu muri ngaha mukunda amafaranga muve ngaha musenze kugira mugabanye gukunda amafaranga mukunde Imana gusumba. Kwijambo ry'Imana bivuze ngo ntirushobora kubakunda bose. Ntushobora kuvuga ndakunda amafaranga kandi ndakunda Imana. Munyumve neza abantu bari ngaha twese turakeneye amafaranga yatubeho gukora systeme ingene imeze sivyo? Ariko gukunda nikindi. Gukunda nuba yuko uri prêt gukora ibintu tokoze kwera amafaranga. Uri prêt gukora icyaha kwera amafaranga. Uri prêt kubesha kwera amafaranga. Uri prêt kusambana kwera amafaranga. Amafaranga ashobora gutwara ubwenge ukiruka muri iyo ukirika inyuma yayo ukamara amasaha 10 nangahe ku munsi uri kurondera amafaranga. Vyo kunavuga ngo kanoti. Uri nyuma ya kanoti. Ugasanga kuna karondera kuburyo atamwanya na mutoya uronka wo kurondera Imana. Mwavyumva? Rero nshatse kwereka ikintu kimwe. Nimba uva urukundo rw'amafaranga ari rwinshi muri wewe. Urararota ngene wotunga, ngene wokira, ngene munakomeye. Atakindi urondera gusa. Atakindi kidudubiza muri wewe. Umenye ko Imana yaravuye ku ntebe y'umutima wawe. Kwere Yesu ngene bivuze ntushobora gukunda abo bantu ko ari babiri. Ngo ubien umwe uramureka ukamwanka ugakunda uyundi. Kumwanga sikindi umushira hasi. Nabwo ngene bimeze ko yakora pedal mazibona. Pedal ikinga.
ntidushobora kuduga zose ari zibiri. Imwe imanutse iyindi iraduga, imwe iduze iyindi iramanuka. Murabyumva? Aha, reka nabereke rero ibigirwamana ariko navuga ko atari byo mu mubiri. Ndiko mvuga ibigirwamana byo mu mutima. Kandi turi mu Isezerano rya kera muri Ezekiyeli igice cya 14. Mwumve ibigirwamana byo mu mutima birakomeye cyane gusumba ahubwo ibigaragara. Kuko ibigaragara byo biraboneka, ariko ibyo mu mutima kenshi ni Imana ibibona gusumba. Ezekiyeli igice cya 14 soma umurongo wa mbere. Ezekiyeli, mwumvire amajambo tugasoma amajambo akomeye. Maze bamwe bo mu bakuru b'Abisirayeli baza aho ndi, bicara imbere yanje. Umurongo wa kabiri. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwumvirize umurongo wa gatatu, riti mwana w'umuntu, abo bantu batwara ibigirwamana byabo mu mitima. Anako avuga abanyagihugu basanzwe, akavuga abantu bitwa ko ari abaherezi, abakozi b'Imana, ngo batwara iki? Ibigirwamana byabo mu mitima. Bafata ibigirwamana byabo mu mitima, kandi bashize imbere yabo ibitsitaza kibatsinda mu bigabitanyo byabo. Nashaka mu murongo wa gatatu navuga. Umurongo wa gatatu uvuga ngo aba bantu batwara, ils portent leurs idoles. Hehe. Namumva yuko kuvuga imvye muri Isezerano rya kera. Suvuga ngo ibigirwamana byabaguyeko. Sigana mu byumva. Ibigirwamana nijya baguyeko. Inyigisho yise ngo sohora ibigirwamana byawe byose. Sohora ibigirwamana byose. Sohora ibigirwamana byose. Abwiye ko ari byinshi, sivyo? Hari byinshi. Ariko abantu bakora vuga ijambo ry'Imana ngo abantu iriporte baratwara, bakengenga, bagatwara neza, bazigama ibigirwamana byabo hehe mu mutima, apana hanze, ariko mu mutima. N'abantu bitoko bazi Imana y'ukuri, badafukamira amastatue, ariko mu mitima yabo barafise ibigirwamana. Mu mitima yabo barafise ibintu bisa agaciro, baha agaciro gusumba Imana. Aya majambo dusome ni Imana yashavuye, yarakaye, yashavuye yuko intebe yayo yayivuyeko, hari abandi bantu bayicayeko, hari ibindi bintu byayicayeko, kandi ngo bashira mitima yabo ngo bagashira amaso ku bintu byo batitaza ibyaha. Nabwiye ko mu mutima wawe ibigirwamana si ibintu bifatika gusa. Ikigirwamana kirashobora kuba icyaha, kwifuza. Hari abantu baboshwe na masturbation, masturbation yabaye ikigirwamana. Hari abantu baboshwe n'ubusambanyi n'urumogi. Ikintu kintu cyose kidetwiza kitandukanye n'ijambo ry'Imana ni ikigirwamana. Kubera iki? Gisa agaciro rwose mu buzima bwawe. Hanyuma umurongo wa kane. Nuko rero vugana nabo ubabarire uti, ukuri k'Umwami Uhoraho avuze. Ukuri k'Umwami Uhoraho avuze. Umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli atwarwa n'ibigirwamana byiwe mu mutima, agashira imbere yiwe igitsitaza kimutsinda mu bigabitanyo byiwe, maze akaza gusiguza uwuvugishwa nanje, jewe Uhoraho nzomwishura ibihwanye n'isinzi ry'ibigirwamana byiwe. Ni mu byumva genda bisigure n'interprete gatoya. Ngo abantu bari mu byaha batewe n'ibigirwamana bafise imitima yabo, bakaguma mu byaha, bakaza kongera bavugishwa. Abandi bakurikira aba profete ngo ndabira, sivyo? Ngo jewe Uhoraho ngo nzobishura gute? Niko muramurikira ibijyanye n'iki? N'ibigirwamana. Abantu bibaza ko barusha ubwenge Imana ngo wayiciyemo. Nzokwishura ibijyanye n'ibyo bigirwamana nyene urimo. Iyo Imana ivuze gutyo umenye ko atari inyishu nziza, sivyo? Ariko bango Imana yakicecetse petete vyopfuma, ariko yishura ukibaza igitima yishuye. Yifumira kwishura ngo nzobishura ngo ibijyanye n'ibyo bigirwamana by'ibyaha murimo.
abantu bashaka kumanipira abakozi b'Imana ugashaka ko bavuga ibyo ushaka kumva hanyuma abakozi b'Imana ugasanga baguye mu mutego kubera amafaranga nababwira kubera gufasha ago amafaranga ugasanga umubwiye ibyo ashaka kumva ugasanga baguye muri ivyo kubera corruption igiturire canke ruswa ntibiba mu isi gusa no mu nzu y'Imana birahari byaza abantu benshi abakozi b'Imana abapastori benshi abaprofete benshi baguzwe bagakoresha ingabire zabo kugira banezereza abantu ibyo bababwira twaragize inyigisho ngaha y'ubuvugisho narigishije yuko kirazira kurondera umuvugishwa kugira akubwire kirazira ugiye kumurondera kugira akubwire ugiye gupfumura kandi niwamuha kashi ibona azokubwira ibyo ushaka kumva azokubwira ibijanye n'izo kashe nyene n'ivyo bigirwamana nyene nivyo nabwiye ko ivyo murabizi benshi sivyo cyo gituma kenshi arakubwira ibintu ugasanga ntibijanye nuko byabaye hanyuma bitabaye ko bwatse nuko bitabaye ni wewe utizeye mbwa kashe nta retour ntagaruka nivyo tunavuze ni kameme ya buri honete subiza amafaranga y'abantu iyo ugiye gukonsulta Imana ujanye uri inspire n'ibigirwamana ufite mutima Imana ikwishura ibijanye n'ivyo bigirwamana nyene ariko nagena gukonsulta Imana ushaka ibivuye mu ijuru izoguha ibivuye mu ijuru mu mutima w'Imana nuzuye kurondera ibintu wewe ufise deja ibigirwamana banzu bisohore vyose amasengesho menshi niyishurwa ko yatugera gusenga dufise igirwamana mu mutima urafenta Imana ukiyiriza iminsi ndwi utarya ariko urafise igirwamana kimwe gusa katari icyaha kumbura shaka ikindi kintu kumbura shaka umviriza hari uwigeze kugenda kumera iminsi ndwi ashaka umugore ari muri Kongo aramara 7 jours atajya afite ikigwamana citwa umugore sibi gusengera umugore ukwiye kumusengera mugani wagenda gusengera umugore yaba ikigwamana kenshi ntuzokwishurwa Imana shogira ubuntu mugabo hari igihe Imana itakwishura kubera avuga ati uyu muntu ariko yariyiriza si jewe yahaye agaciro aha ko nibabaza si jewe arondera umugore gusa niyamuronka bye bye kenshi bavugira ati bari ndamureke basi cyangwa kaguha ibijanye n'ico kigomana nyene urondera ari uwo musore rero yarasenze avayo yimyoza yonza agenda gutya kubera iki none wimyoza uvuye gusenga Dieu m'a déçu Imana yandesevye kubera iki yamaye umugore w'impumyi omoye gute naronse vision uramuzi none ndamuzi none sugome bw'Imana mwitsira rya Yesu katika jina la Yesu iyo daimon ndayanse ubiriza hari ibintu ushobora gusengera ukaronka ibijanye n'ivyo bigirwamana nyene ariko rashaka duhindure nyene dusenga twaye dukuremo igirwamana vyose ugende gusengera ikintu uzi ko Imana yakwemereye ko ishobora kwiguha ugisengere uvuga uti Imana ndashaka ikivuye kuri wewe kandi ndashaka usenge mpamvu yaragushoboze kurindira isaha y'Imana utidodomba ayo niyo masengesho afise inkomezi Imana yishura neza bitajanye n'ikigwamana ariko bijanye n'iki bijanye n'umugambi wayo sivyo cyo tumurongo wa 4 warangiye uvuga ngo nzobishura malgré la multitude de ses idoles so murongo atari nawo kugira ngo ab'inzu ya Isirayeli ndabafatane ibiri mu mitima yabo uko bose twatandukanye kubw'ibigirwamana vyabo ariko igikomeye ngaha bamwe batahuye murongo wa 5 ariko arasigura yuko igituma nzobaha ibintu bitundukanye bijanye n'igirwamana mana jambo ni nyinshi utari nziza igisubizo atari ciza intumbero ni kugira ngarukanye abantu babaza kuja kure yanje hari ibibazo ushobora kubamwo
ariko intumbero y'Imana ni kugarukana hafi yayo. Cyo gutuma ngaha murongo wa 5 uwenge nurangiza ngo ils se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Ibigirwamana ufise mu mutima wawe byagushize kure y'Imana. Ubusambanyi no gushira kure y'Imana. Amafilme ya pornography no gushira kure y'Imana. Sport irashobora gushira kure y'Imana. Amakuru ashobora gushira kure y'Imana. Bavyumva? Nashaka nakubwira yuko amakuru si kuyakurikira, ni byiza kuba informé. Mugabo munsi amakuru yaciye gushize kure y'Imana. Amakuru agatuma uguma widoga, utuka abantu bose, ugira umutima mubi, wumva wopfa. Sohora Chigirwamana. Yesu yavuze ngo iki? Ngo ijisho hamwe giye igiye kuza kuja mu ijuru. Ngugire gute? Ujane kwa kumuganga. Urabe umuftamologe. Ariko rivura ngo rokora urite. Ukuguru niko akubuza uguce ukuboko uguce ufumugana mu ijuru n'ijisho rimwe. Yesu akavuga iki rero? Yesu akavuga ati n'ikintu gisagaciro mu buzima bwawe kigikure mu buzima bwawe. Nuko wagikunda gute? Stop! Hallelujah! Stop! Icyo nakunubiza abamvuze kanguka yejo mu Kirundi watanguye ujya mugabo yakijije mwana mwumvise yarama akurikiye kanguka kuva muri 2016 ubu ntiyagikizwa muri December azobatizwa. Ariko kinakunze mu ntahe yiwe yavuze ngo enough is enough. Birahagije. Nabaye musambayi, nabaye mu masturbation, ariko ubu stop. Nuvuga yuko ikigirwamana cy'ubusambanyi yarakirokoye mutima arakijugunya. Uno musasa amahoro menshi. Kubera iki? Yarabonye yuko igikuru n'uguhimana Imana. Kandi muri iyo ntebe yiwe yaravuze ko afite amahoro menshi. Abatarayiva muzoyumviriza kandi. Niwe wa mbere yatanguye. Nikuba yuko mu mutima wiwe Yesu yaciye aganza. Hari ikintu gishobora kuba kiriho kiragutandukanya n'Imana. Kiyuruse kure wanye umurongo wa 5. Baramaze kuja kure. Tuje muri Matayo 15. Matthieu 15. Ari kintu nashaka kubereka gatoya. Matthieu 15 verset 7. Matayo 15 umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi. Mwandyarya ari Yesu ko aravuga. Yesaya yavuze neza ivyo yavugishwa n'Imana kuri mwebwe ati aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Nira bivuze ivyo Yesu yako aragarukana umurongo wo muri Yesaya abashaka kuraba mu wandike ni Yesaya 29:13. Esaïe 29 verset 13. Hallelujah. Nashaka kugira ibintu bigumye birakomeye ibintu nkora babwira ndabizi ariko birakene biravura birakiza birabohora nta kintu kibisha nakobwira abapagani cyangwa abandi bantu akobwira abantu b'abanyisraeli ihanga ryera sivyo rero nta kintu kibishe niyo Imana uri umwana w'Imana ikakwita ngo uri jyajya Azibaza injyajya muracumva n'ukijagwanangira nuko nyene. Injyajya ni hypocrite. Hypocrite bisigura iki? Umuntu yerekana ico atari. Umuntu akwereka gukunda atagukunda. Cyangwa atakwanka mugabo atafite ikintu akuronderako, sivyo? Iyo ni nka materialisme. Murongo w'indwi wawe nyene uvuze. Ngo murongo w'indwi. Murongo 8 ngo abantu barangirike baranyubaha n'iminwa. Bari ku mutima wabo uri he? Uri kure. Urashaka guhimbaza Imana muri ruwanje ugatamba ugahimbaza ugasimba ukaramya ukagira ibintu byose ariko umutima wawe uri kure. Nuba yuko umutima wawe ufite ikindi kintu uri kurarondera kuma. Nama ndababwira ikintu ca manipulation. Abantu bashaka kugira manipulation. Imana iba imanipula. Kumanipula nuva yuko urashaka gukoresha Imana kugira ngo icyo ushatse. Abantu bamva ngo bakwiye gutanga kugira bahezagirwe. Bagatanga mu ishengero, bagashigikira, bagatanga amafaranga menshi. Atari uko bakunda Imana kuko bashaka ko konte yabo ivyimba. Nimba ubikora uve ngaha wihanye uri muri manipulation. Haleluya. Imana igikora cy'Imana ntugishigikira ugira utunge.
ntuhezagira igikorwa c'Imana kugira uronke amafaranga, uhezagira igikorwa c'Imana kubera wahezagiwe. Utanga kubera wahawe, utanga kugira gutanga ni forme ya adoration. Haleluya. Gusenga mu gitondo ntusenge gusa kugira uronke akazi. Akazi uzokaronka, ariko nababwiye kenshi Matayo 6:33, Matthieu 6:33, murondera iki ubwa mbere? Ubwami bw'Imana n'ukoroka kwayo, akazi kazokurikira, mariage izokurikira, ibindi byose bizokurikira, ivy'Imana guteguriye bizokurikira, ariko ushira imbere ubwami bw'Imana n'ukoroka kwayo. Hari amasengesho menshi atishugwa kuko Imana itabona ko ivyagiye mu ntebe yayo mu mutima wawe. Kadabaka kanya mu vyumvi. Hari amasengesho atishugwa kuko wagiye motivation si Imana urondera. Motivation nukunezera Imana kugira uronke. Ushaka guhimbara Imana kugira uronke. Ushaka gutazira Imana kugira uronke. Barumvise yuko hari ubushobozi muri adoration. Adoration gramana na presence y'Imana, amadayimoni arahunga, Imana irinjira, ndaretse kwidodomba kugira mpeza gigwe. Sisoro kwidodomba kugira no nk'umugisha. Kumbura nabuze umugabo kwera namanje dodomba, reka ne kwidodomba ndawe kumugabo yoza ukarindira, urarindira naza. Kubera iki? Nuko uratazira Imana, uri kutazira umugabo. Biragoye kuvuga ibi bintu ariko nivyo. Icyo uri kurarondera, ikikuremereye, ikitudubisa ni mariage. Kandi Imana yayibona. Ndakora ikintu gihibara Imana. Uzosaba Imana icyo ushaka cyose. Sivyo? Ariko witeze ko hamwe itoki guha ukomeza kwitazira. Niwashika ngaho uzobunesheje. Nimba utanga ukabona ntibihinduka, salaire ntihinduka, promotion niza, ugacucika intege, ugasaba kuri amapriorite yiwawe, finama si Imana yakuraha. Si Imana yakuraha. Kandi Imana ushobora kuyiha. Imana ifise vyose. Ariko Imana iraba acte ukora. Mbega ubikora kubera iki? Kubera ko uraririmba, kubera kuza muri eglise, kubera kugenda muri groupe y'amasengesho, kubera iki? Kubera iki ukora ivyo ukora vyose kubw'ubwami bw'Imana? Pour le royaume de Dieu. Ubikora kubera iki? Mbega twibagiye ya verse ya mbere twasoma, ibwirizwa risumba yandi. Gukunda Imana gusumba ibindi byose, gusumba umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Janabwiye yuko ikigomana sico kibi. Ikibi niyo ugifukamiye. Yugisenze. Nibuka hanze, cyane ibigo byo hanze, hari ama restaurant. Cyane ama restaurant y'Abashinwa. Uyinjiyemo sinzi ngako ari komeza usanga hari ibistatu. Gistatu kimeze ukuntu niki. Abakizo katika Yesu, ndasohotse, sinjira. China ndabwira nigenda muri Exode 20 usome. Ikibi sikijya. Ni kibi nuko igifukamira. Ugisenga. Cyane nje muri restaurant y'Abashinwa ndajya gahaga ngasohoka. Kana chomba. Kiri ngaho ndakizi nta bushobozi kivye kuri jewe. Ariko ndo acemera. Niwemera ko kiye kintu gishaka kuguha amashance. Cyangwa gishaka kugukononera ubuzima bwawe. Burononekara nyene. Kubera iki? Wagihaye ubushobozi. Wagihaye inzira kiraza mutima wawe kiravyagira. Sivyo? Nashaka menye yuko mu mutima wawe usohore ikintu cyose. Umviriza babwire, si bibi gukunda umwana wawe. Umwana wawe si bibi kumukunda, ni vyiza kumukunda. Umugore wawe ni vyiza kumukunda, umugabo wawe ni vyiza kumukunda. Ariko Yesu arute umugore wawe. Arute umugabo wawe. Arute umwana wawe, arute promotion yawe, arute imodoka yawe. Nico gituma Imana yabwiye Abrahamu ngo fata umwana wawe apana uje wundi. Apana uje wirondereye. Ko Ismaeli yamwirondereye sivyo? Apana uje wirondereye nubwo umukunda ko yakunda Ismaeli. Ariko uje ukunda gusumba Isaka muzane ke umuco mutwe. Abraham aravyemera. Aragenda ariko ntiyamwishe. Kubera iki? Imana yashaka gupima umutima wiwe. Musomye Deutéronome chapitre 8 verset 2. Gusura mu byagezwe cyangwa utegeka kwa kabiri mu Kinyarwanda sivyo? Deutéronome chapitre 8 murongo 8 murongo wa kabiri havuga ngo naragutwaye mu bugaragwa cyangwa mu butayu imyaka 40
kugira ndabe kiri mu mutima wawe, kugira ndagusuzume ndabe ko wi uno uzokurikiza amabwirizwa yanjye. Hari igerageza ducamwo Imana ishaka gusuzuma, Imana ishaka gupima, ishaka kuraba ibiva mu kanwa kawe, iraba inyifato yawe, iraba ibyo uvuga, iraba ngene wimyoza, ngene wikokomora, ngene utanga kuvuma bene data. Aho twakumwe muri kito ya mbere nabwiye ati kirazira kumuja imbere y'Imana gumuregana. Naka ntihagikizwa ehera biraciyemo. Jewe maze imyaka 10. Indabwiye kuraba naka raba wewe n'Imana yawe. Amen. Imigenderanire afite n'Imana niwe, si wewe. Sivyo? Kadusire muri Ezekiel rero. Ezekiel 14. Soma umurongo wa 5. Wa 5 usomye 6 rero. Nuko rero barira ab'inzu ya Isirayeli uti, barira ab'inzu ya Isirayeli uti, uku niko umwami uhoraho avuze. Nuko rero barira inzu ya Isirayeli uti, uku niko umwami uhoraho avuze. Nimugaruke mutere ibitutu ibigirwamana byanyu. Amen. Mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose. Uko umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli canke wo mu banyamahanga aba muri bo niyitandukanya nanje agatwara ibigirwamana vyiwe mu mutima. Umbise imbere ko bandanya, niyitandukanya nanje agatwara ibigirwa by'Imana vyiwe hehe mu mutima. Mu mutima agashira imbere yiwe igitsitaza kimutsinda mu bigabitanyo vyiwe, maze akaza kuvugishwa nanje ngo amusigurize. Jewe uhoraho nzomwiyishurira ubwanje. Witi rero sigura neza verse 8 8. Nzotungira igitsure uwo muntu, ndamuhindure akajoreza. Ikimenyetso n'iciro ry'imigani, kandi nzomurandura ndamukure hagati mu bantu banje. Nuko muzomenya ko jewe nduhoraho. Umvira Imana yamwishuye 9. Kandi umuvugishwa niyahendwa akagira ijambo avuga, akavuga ngo ni jewe uhoraho ndamuhenze, ariko arabesha, nzobangurira ukuboko kwanje kuri we, ndamurandure ndamukure hagati mu bantu banje b'Abisirayeli. Bandanya. Kandi ibigabitanyo byabo bizoba kuri bo. Ibigabitanyo by'umuvugishwa bizohwana n'ivyo uwuje kumusiguza ijambo. Soba kuri 11 shuri hagarika. Kugira ngo ab'inzu ya Isirayeli nibongere kwangara ngo bamve ko, canke ngo bongere kwihumanisha ibicumuro byabo byose. Ariko bazobe abantu banje, nanje mbe Imana yabo, niko umwami uhoraho avuze. Amen. Arabavuze ngo amen batanezerewe. Imana ntigira ibice, ntimugire ubwoba. Siko mwumvise ko yabarandurira bica, sivyo? Ariko no munsi ntibica, ariko hari ibintu bipfa mu buzima bwayo. Mwaba mubaho mbwa hari ibintu bipfa byari kuba biri bizima, ariko birapfa kubera uburake, la colère de Dieu, kubera ibigirwamana. Kubera iki? Imana ntiyafuha muri Ancien Testament gusa, Imana yafuha mu Isezerano rya Kera gusa, ariko no munsi Imana iragira gute? Irafuha. Rero ibintu byose ufite mu mutima wawe bikwega uburake bw'Imana. Nico gituma rero ngaha ikintu nashaka ko dufata gose muri ibi, nabwiye ko Isezerano rya Kera ritwigisha icyo dukwiye gukora no munsi. Icyo twize ni iki? Nuko dukwiye gusohora ibigirwamana y'umutima yacu. Ikintu cyose naho kora akazi, kariyere yawe yashobora kwikigwamana, ukemera ugasakrifya umuryango wawe kubera kariyere yawe, kubera akazi kawe. Ugasanga uragize ibintu biri kure y'ijambo ry'Imana kubera akazi kawe. Ugasanga uremeye gukora ibintu bimwe bikwanduza, bibigitsitaza aho twabisomye, kubera hari ikintu uvuga uti nta kundi, none kaya kazi no kwikuramo no surokora nkane he. Urinze uvuga amajambo, nukuvuga yuko ako kazi kabaye ikigirwamana kuri wewe. Uri prêt gukora icyaha kugira ngo umushomere. Imana ashaka kurekera aho kazi, ariko hari icyo bita ama conséquences. Conséquences ni iki? Inkurikizi.
none nagira ngo turi mu buntu, nivyo ubuntu burahari sivyo, twakije kubw'ubuntu tuzura mu ijuru kubera ubuntu, ariko icyaha kirafise inkurikizi, les conséquences du péché zirahari, ubishaka utabishaka, ntibizana no kubishaka no kutabishaka sivyo. Ariko niko ndabafasha kugira twige gusohora ikintu cyose, twisuzume. Niko navuga mu wese aribona, nibagira muhira uze gusaba kuraba uti mbega nikiye, mbega ubwo mama wanje ntiyatwaye ikibanza c'Imana, mbega umwana wanje ntiyatwaye ikibanza c'Imana, mbega iriya visa nkeneye ntiyatwaye ikibanza c'Imana, mbega mariage ntiyatwaye ikibanza c'Imana. Iyo byose, mbega ubusambanyi, mbega pornography, mbega televiziyo. Hari abantu nzi baheze televiziyo, bataraba televiziyo ditu, kandi nabwira ngo nicyaha, avuga ngo iramushira kure y'Imana. Iyo iravye yamace yidodomba avuga amajambo mabi, cyamubereye igitsitaza cyose. Paulo aravuga mu Baroma ngo ndazi ko kurya inyama atari bibi, ariko nimba kurya inyama vyotitaza mwene data uwo Yesu yapfiriye ku musaraba, nzoreka kurya inyama nubwo atari icyaha, ariko tugire ikintu kidatitaza abandi. Niba ikintu kibabaza gose Imana yuko ari ibintu gititaza, Yesu yavuze ngo munatitaza uwundi mwana w'Imana, bakwiye kugira gute? Kumubohera ko urusyo bakamutera mu wazi, uvuga yuko ntasura kuvyuka. Muga ni imvugo yo kwerekana a quel point Imana idakunda umuntu atitaza uwundi. Nicyo gituma ibintu byose ukora ubikora kubw'icubahiro c'Imana. Akazi uzokora, appel d'offre uzoronka, ahantu bazokwereka yuko aratanga akazi, uzokora akazi uzi ko Imana ihabwa icubahiro. Imodoka ugura, impuzu wambara, imyenda wambara, sivyo? Kirazira kuba igitsitaza. Ni vyiza umwana w'Imana, nkora cyane cyane abakobwa, ni vyiza ko Imana w'Imana ivyo yambara abagabo bamubona bumva bashaka kuza kuri Yesu, apana kuva baba bashaka kumusambanya, bashaka kumwipfuza kubera inyambaro. Ariko bakabona ngene yambaye bakavuga ati ndumva ujye mu muntu atandukanye n'abantu. Hari amabiro ushaka kujamo bakavuga ati wewe uko ntari umukizwa kubera inyifato yawe, imvugo yawe, inyambaro yawe, sivyo? Tumenye ikintu kimwe dukwiye kuramo ngaha. Harageze narengeje umunota umwe, so murongo dusubire murongo wa nyuma Pio wa 6 niyo mukwiye gufata muri vyose. Verset 6, ni ibi byose ndavuzwe, tuhagare kuri murongo wa 6. Cy'Imana ishaka ni iki? Verset 6 subiramo. Ezekiel ajye nyene waruri, Ezekiel 14 murongo wa 6 turangiza. Verset 6 yonyene. Nuko rero barira abizu ya Isirayeli uti, barira abizu ya Isirayeli, abana b'Imana. No musi si Isirayeli, no musi Isirayeli ni bande? Nabakijijwe. Muravyumva? Abakijijwe baba bari ngaha, bari kuri internet, kuri radio, mwumvirize icyo ndiho ariko aravuga mu kano kanya. Ukuri k'umwami uhoraho avuze, nimugaruke. Garuka ihane, garuka. Nuba yuko mu bihezo mugongo bana, mugaruke mutere ibitugu ibigirwamana vyanyu, mubitere ibitugu ibigirwamana vyanyu mu mutima, mubitere igitugu, mukure amaso yanyu ku bizira vyanyu vyose. Haleluya. Mukura amaso kuri vyo. Ndashaka vy'ukuri isengesho ngiye mu kano kanya, umuntu wese ari ngaha akura amaso kintu cyari gifite agaciro cyane. Abaroma igice cya mbere murongo wa 45, Mahome 1:25, haravuga ngo abantu bakuye bagenda kwa Doha, bagenda gutazira la création gusumba le créateur. Bavyumva? Umuntu agenda gutazira icyaremwe gusumba nyene kurema. Muza gusoma igice cya mbere cyo mu Roma, murabe nyene ibyakurikiye. Ari gihe Imana cyukurekera mu bintu kubera wayigiye kure yayo. Ayo nabwiza ukuri, Imana uyegereye ugaca bugufi, ugasohora utere imugongo ibigirwamana vyose, kintu cyose, cyaba igifatika, cyaba icyaha, cyaba ivyumviro, cyaba ibindi bintu, cyaba umwana w'umuntu, cyaba umugore wawe, cyaba umwana wawe, uvuga uti Imana ndabakunda, ndakura umugore wanje, ndakura umwana wanje, ariko wewe uri hejuru. N'imodoka yanje ndashaka ko ndayikunda, mugabo ntakivuze imbere y'Imana. Amen. Wisanze ugiye mu rubanza, rasohotse parking, urabuze imodoka yawe bayivye, ariko gamana jewe warihe?
ndabwiye ko n'umunyezamu wawe. Ndi Imana yawe, isi n'ibiri mu isi n'ivy'iwanje, irya modoka nje nayiguhaye, wayivye ndamubona, nahari ndamubona, ni yanje, si wawe. Iyo dufise vyose n'agatirano mwari mubizi. Twaratijijwe, Imana yadutijije ubuzima. N'umwana wanje ni yaragutijije, ni mugore wanje subutu koreko yamana mugutijije. Konte yanje natse kode ya hehe mwijuru nta kode ibaho. Imana ibona vyose, mu giseke irabona, muri envelope irabona, mu mpuzu zawe irabona, mu nzu yawe irabona, ibona hose, iri omnipresent. Yewe Shama ire present. Haleluya. Narangije. Abumva bumvise, abari n'amatwi y'impwemu bumvise. Haleluya. Dusenge turangize. Wow, aya majambo arakomeye. Ntaraba pagani gusa, araba n'abana b'Imana, araba umwana w'umuntu wese, araba abakozi b'Imana, araba umuntu wese. Aya n'amajambo wumva ugeze muhira ukarambarara hasi. Mana ndugura umutima wanje, ivyo uzi uvyandike, ndabahe devoir à domicile. Muse muhira muzofata ikaramu n'upapuro mwandike ivyo mubona ko ari igomana byari bifite agaciro. Nimuvuga uti ntabironse ndapfa, ntabironse ndahe Imana, ntabironse agaciro. Nta kindi kintu kizoba kubakira agaciro ku isi, ariko ikintu ca mbere gikwiye kuba umutima wawe, ubwenge bwawe, vyose ni Imana yaremye isi n'ijuru. Amen. Abashaka ko dusenge, duhamuhaguruke dusenge, duhamagara Imana, dusabe inkomezi z'Imana. Dusabe inkomezi z'Imana. Ni Imana idushoboza, nta n'umwe yovyishobora. Ngo shoboza vyose n'uwumpa inkomezi, ntazo no kwishoboza jenyene. Mu mbere yo kubaha uduze ukuboko. Umuntu ari ngaha atarakizwa aze kuraba Pio, usageze kure. Manura ukuboko mwese, manura ukuboko. Pio, duze ukuboko. Pio, umuntu atarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ndagusabe ntuze kuva ngaha umutaganiye na Pio. Nubwo utari preye gukizwa, uze ko sitagera, ariko uze muganiye. Hari amajambo aza kubwira je ntavuze ukeneye, kuko twasomye gute muri Yakobo ngo ejo sindahazi, ejo nahuzi, uri vapeur, uri umwuka. Twavuze ubucanke mu yambere, twavuze mu yambere ndiko ravanga ibintu. Mu yambere twavuze ngo uri umwuka, uri vapeur, naco ufise, naco ushoboye. Ejo ntuzigane hasa. Urashaka kurigwe n'umuntu ejo mu gitondo kuva ngo waho ndi ngo bye ngo ageze mu ijuru, cyane ageze ahandi hantu atari mu ijuru. Utari siri ko aja mu ijuru rero azukura Pio baganire, kuko ashaka sinzi imyaka usigaje kubaho, nturabe igifuwa cyawe n'ibiboko byawe, ariko ejo ni Imana ihaze. Amen. Reka dusenge. Nkunda kwigora gutya kubera nkunda yuko umuntu akizwa ari wavyisi afishakiye, ari wafashe intambwe. Sishaka umusanda kwingenze subiramo amajambo, nufate decision wowe nyene uvuga uti ndashaka gukizwa, ndashaka kuronka uwo mwami Yesu, ndashaka kuja kuri liste y'abaja mu ijuru. Occasion, opportunité irahari. Umukozi w'Imana Pio mugani, uri kuri radio, hariho telefone baza kuguha telefone, uri kuri internet kuri application hariho telefone ya contact, ama telefone ngwanda gutanga. Ntuzokwireguza mwaravuze ngo ndabimenya, oya, hariho umuryango wuguruye, bisaba gusa ko winjira. Haleluya. Tuzokwa rero umuntu ashaka dusenga aronka inkomezi. Turaciye bugufi. Mana ushobora vyose, data uri mu ijuru, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Yakobo, El Shaddai, Adonai, Elohim, Tikanu, Shama, Kadeshkim, Rekarabasana, Rafa, Imani Kiza, Elion, Yahweh Jireh. Turaguhamagaye muri kino gitondo, turaguhamagaye. Manuka Mpwemu Yera, manuka Mpwemu Yera. Holy Spirit, gendera ubwoko bwawe, gendera
muri ishengero ryawe, ndakweretse uri ngaha, ndakweretse uri kuri radiyo, ndakweretse uri kuri interineti, ndakweretse uri kuri application. wavuze ngo mpamagara nditaba, ndakwereka ibyishije ibyo utari uzi. ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka bazondonka. ndasengeye umuntu wese na jewe ndimo, mwemu yera udushoboze kugira umwete wekukurondera n'umutima wacu wose. turihanye, turahindukiye, turavye ibirigomana imitima yacu, ibyari byadutwaye ubwenge byose, ibyari le centre de la vie, ibyo twari duhanze amaso, turavyihanye byose. turasavye ubuntu bwawe, tugendere Mana. suka mpwemu wawe, suka aya maboko yose urayabona, aya maboko yose urayabona. abari ku radio duza amaboko, abari ku internet duza amaboko. mpwemu yera yabona, tugendere uje budasanzwe. shimwa Mana, shimwa Mana ya Abrahamu, ya Isaka, Yakobo. shimwa uri muzima, ineza yawe yamaho ibihe bidashira. ta bonté dure à jamais. urakoze Mana kwani kuragira neza, urakoze ku muntu yaje ariko araribwa agwaye ugutwi avanga hakize. urakoze ku bantu benshi ko arakira imigongo. sinda abantu, hari abantu ko arakira imigongo, hari abari ngaha bari kuri radio ko arakira imigongo. urakoze Mana, urakoze ku mugabo ase impuissance sexuelle avanga yakize mu izina rya Yesu. yari yarabuze uruvyaro ko yari impuissant, ariko avanga yakize mu izina rya Yesu. shimwa Mana, shimwa, shimwa, shimwa. haleluya. sasa tukomana amashyi menshi Mana. haleluya, haleluya. amen. reka dukomere umwami wacu amashyi menshi.